ushaze gusobanura yuko nataye umwanya kuza kubibaza bitari mu mwanya wo kwishurwa. Kibazo ciwanje cyabajijwe mu mwanya wa nyawe ko bisabwa yuko nawe hazogera umwanya wishura ikibazo ciwanje canyaca. Reka umwanya w'iwanje na ukoresheje mu mwanya uriwe. Hageze wo kubaza ikibazo. Urumva ikibazo canje murakibitse. Inyishu yaco izosohoka. Abantu bamwe n'abanafiki. Ushobora kubemeza yuko kuri kamera ibintu bimeze neza wewe na Queen canke yari umukozi mwiza ariko mani harasha nanje aho nyene niho rero jewe nanje nkorera rero nkakoresha ubwenge kuko nkahuruduka shwa kugenda nabi. Niyo mpamvu rero nanje kubera ko yuko nzi bamwe ari abanafiki niyo mpamvu nahisemo kuza kukubaza kugira menye ukuri uri umunafiki canke nari umunafiki. Reka turindire ico kiganiro nikibura njewe uzombona ngaha kandi nzoza atari jewe. Abafrika mufise ingorane imwe kandi zobica. Nawe urayifise kuko uri mu Afrika. Iyo ngorane sawa ndi mu Afrika. Ahubwo rero mwebwe mufise ingorane kandi zabagirira nabi. Kubera ko mudashaka kuba nk'abazungu umuntu akubetse ikibazo kimwe ukishura kimwe nyene. Izo mwemu zose wataye umbwira amateka yiwe. Urazimatse uzimarira ubusa. Ucubura imwemu zo kunyishura ikibazo nakubajije. Ikibazo ni Queen waramwirukanye canke ntabwo wamwirukanye ubibwira kuri kamera ubibwira jewe ubibwira n'abafanzi biwe. STV every story matters. Yes, bakunzi ba STV muraho mumeze bien, je meze fresh, nizere ko namumeze bien. Tabahani kaze kandi mu kiganiro cacu kuyindi ncuro nizera ko muguwe neza kuba ariko bararaba ikiganiro bari ku meza bibatembe bien ariko kandi kuba ariko baraba ikiganiro bitaragenda fresh bakomeze kwihangana no gusaba gusenga Imana kugira ngo ibafashe. Ndi kumwe na Camamare ati long time ntari kuri STV nkeneye ikiganiro kandi naje twicare dukore komera dukore ivyo dushaka kuvuga ko ntabyo nzi ariko je shaka kubura 2 cyangwa 3 ndamubaza hama ivyo bikaza mu nyuma ariko tubaye tumwikaye tunamubaza iyo yahora Queen atari ngaha hafi wewe rero ntuboneka vipi boss fresh ko serious sana hari ibintu bikenebwa mu buzima ko rimwe na rimwe umuntu bisabwa yuko abaseriye rero uri seriye cyane kurusha uko vyumvira wewe mu kigaro cyanyuma uri kuyishengero na bibiri ahubwo mbuze yuko ata bintu bya kamera bizosubira kunza imbere ariko impamvu iyumvira ikintu kuba nararahiye yuko nazosubira kunza imbere ya kamera ariko hakaba hari ikintu gitumye ngaruka imbere ya kamera niyo mbaga ari ikintu gikomeye ibintu bikomeye nta bintu bikomeye ngaho biri he ariko Camamare kaje mbanze menyesha ikintu kimwe abafana benshi batazi kumbure benshi batazi izina ukambesha ndarizu witwa Fulgence nde izina gikirundi nimba ari ndayiragize iki nimba ari gute okay izina gikirundi ry'abavyeyi amazina nyayo jewe ntabeshe kuri kw'Imana kuri mwijuru jewe nayo nakubititswe ryari ndagucoresha ndaguhari mikashi kugira undungikira amafaranga bica bisaba rero wiyumvira yuko rigeze nibonye kuri mikashi ari ryo giwanje ariko mvugisha kuri yandi ijya nimero wabonye ari yiwanje warigeze yindonderako naravye nimero je nabonye ngo nimba ari ndakugira iki Fulgence wamugaba afise izina ribi niyongere Fulgence numva kuri izi oye ni ry'umujana nakari giwanje okay ntacyo wewe witwa nde basizina nyakuru Gosa umenga ibyo sebyo byatuzanye rimwe na rimwe bisabwa yuko dukora ibyatuzanye witwa aka Camamare c'est pas witwa Camamare nitwa Camamare Ivande Iva Camamare uri hari irindi gikirundi Camamare nubwo ari kirundi si iryo nani Kingereza kwigirisha Ivan witwa Ivan ibyo bya Ivan ni bi Ivan ibyo wawe nje mvuga Ivan bimwe wese avuga izina giwe uko ari itsi gikirundi nacyo ni gute Camamare nanje nitwa MC MC birazi ko ntari giwanje renda kubwiza kuri wowe ijyo uvuga n'ijyo ry'ukuri kubera ko n'ijyo giwawe n'ijyo zikari gwawe MC si ry'ukuri MC si ry'ukuri sawa rero nje nitwa Ndayikeza Eliazar ku izina ry'abavyeyi rya Karangamuntu Ivan bivahe na so ntakubeshe Ivan ryavuye bivanye na cinema na King ariko benshi n'ijyo baca bampamagara ni nkuko na King nitwa Camamare muri comedy n'ibindi b'amaseri abantu bampamagara Camamare kandi sino cambwira umuntu ngo nitwa Eliazar canke Eli nazori impamagara canke aje kundondera baze nta muntu numwe arizi uwo menye ndondera he birumvikana kameme hanyuma Camamare turashaka kumumenya gatoya imbere yuko ambwira ivyamuzanye jewe namana ivyo nobaza umuntu Camamare iyo bafise abavyeyi bose oya
afise umwe mama wiwe kandi abinabivuge ko ndabizi Camamare afise mama wiwe kandi Camamare arashobora kuba atagize chance inyuranye gatoya niyo wanje papa wanje aracari ariko bon ntiyigeze ndera aho nshatse kukwereka yuko ninjira yo gatoya ntuvyakire nabi kuko najiwe ndafise vi yanje nibutse imbabaza ariko kuri wewe nawe nihe nkuru wibuka y'ubuzima bwawe igatuma babarugira n'agahinda cyangwa ubashoke ubuzima bwanje bwose nta kintu kimbabaza mu mutima nko kuba ntazi isura ya papa n'ifoto ntayo wabonye n'ifoto ntayonze ica kabiri n'ibintu bibiri nuwo nari mfise nari nizeye yuko azumfasha yari afise uburyo yodufashamwe mukuru wanje yapfuye ari agitangura rero kudufasha gutangura kudufasha ubuzima bw'iwacu kugira tutangura kumera neza acarapfa casubira azero gusubira muri bwa buzima bwa kera bwo bwi nta kintu kimbabaza nko kuba ntabonye papa kuba ntamuzi mu majambo make basi n'isura yiwe cyangwa ifoto yiwe nico gusa ni gikuri kurategura n'uruhe rukundo utabura mama wawe ko gukunda mama wanje arankunda cyane kuko yarambyaye niwe mama wanje mfise kandi akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu nubwo umuvyeyi yoba kwanka gute uba wizeye neza na neza ijana kwijana yuko agukunda kubera ko yakuvyaye ico gusa conyene no mwanya ni kangahe bishika ukamedita kuri mama ukavuga ati ndifuza kumubona ndamukoreye iki kenshi kikunze kuza n'icyaha nakubeshe njyewe nta buzima bwa cyane mfise bumeze neza nawe ndibaza urabizi gusa hari benshi batabizi ubuzima bwanjye ntibuhagaze neza kuri ico mama wanje bivanye n'ibintu nkora nta kintu yovuga ati iki ni cy'umuhungu wanje yampaye kivuye mu bintu akora kuko nk'abantu numva bamuvuga iki niki nkumva ngo akora ibintu kanaka sindabona ikintu kivuyemwo anyeretse so ndifuza yuko one day nshobora gukora ikintu kizotuma mama wanje atazibagira ikintu noba narigeze kuba ndico mu buzima uri kutegura iyihe nzira kugira uzoshike kuri iyo ndoto yawe biragoye cyane icyo twari twizigiye yuko arico kizovamo ibyo twifuza twasanze sometime twaribeshe ariko kimwe cyo hariho plan B, plan 1, plan B, plan 3, plan 4, plan 5 ndizera yuko ubu turi muri plan B sinzogera muri 5 ntarabona inzira nyamukuru yotuma nkora icyo nifuza gukorera mama komedi uri kurayikina aho ugeze urahabona naho utaragiye urahabona urabona by'ukuri zo gutuma ushika kuri yanduto yawe canke hazogera igihe uhindura inzira ugaca mu yindi nzira kugira ngo urabe ko washika kuri ya plan yawe so ntabeshe iyi ni isi kandi sifise ibintu byinshi kuba duca muri byinshi uno munsi ushobora gupanga plan eji gahinduka kwizera kwiwanje ndabona yuko kwanza no mu byifuzo by'iwanje no mu mutima niyumvisha yuko nzokora cyane kugira nshike kuri target mfise ariko mu gihe byanse tuzokoresha plan 3 kuba ntushobora kushika muri 3 muri mu kintu kimwe ubugeze muri 3 ubona yuko ibintu byanse tuzokoresha plan 3 tureke iki dukora iki kugira ibintu bigende neza niyo mpamvu sinavuga cyane ngo ndabona yuko comedy ari izo nshikana ku ndoto zanje no turacarondera niyo mpamvu tutaramenya ikizodushikana ku ndoto zacu kare gato yagaciyemo tukabandanya kandi tunasaba abantu babayeho nka twebwe uno munsi jewe bon gatoya mama wanje jewe hari dukiye amaze kumushikanako ndaza hararishima ariko nawe ndagusabira ku Mana iterambere rizogutuma ushikana isezerano usezeranye umuvyeyi wawe kuko nta handi na hamwe nta wundi muntu uzokorera ikintu cyiza yibuke kugushimira kurusha mama wawe nta numwe nizira kwaba umuntu wese yo gushimira bisanzwe ariko mama we arinda apfa agushimira ugati mwana wanje yarankora ikintu rero dusabire n'abandi bako dukurikirana ndafise bamwe mu bafana tuyaga bambwira ati ubuzima bwawe ni nk'ubwi wanje urumva n'uwundi n'umugenzi wacu bigomba gusa rero tuze turashimira cyane abamama bacu abavyeyi batuvyaye batwibarutse baradupambanira kugira ngo bigende uko abo nabo kubatagiza abashance nabo yo kubagumana no kuri turizera ko bahombye ariko ni Imana byose bitegura ifise impamvu Imana igira uki hari kindi iyi nzira irafa hari indi nzira nziza ikirategurwa twinizere yuko hazogera aho dutera imbere ndetse tugashika ku kintu ciza impanuro imwe ku bantu
bafata n'aba bana dufate nk'abamalatre ba mukase w'abantu n'ukuri mumenye kujya mwana uri kurafata nawe nk'umwana wawe nawe iwawe upfuye je ukamufata nabi ndibaza ntiho vyakira neza iyo ni manoro twumva ko mwogendera kugira ngo twebwe abana tuzokurana imitima myiza dukurane ingeso nziza dukure atanzigo dufise dukure twishimye muzoba mukoze cyane impanuro ntanze ku muntu yokorako kutokora kuyibabaza nukurambabari ariko kuyikorako Imana ishimwe cyane kuna sehemu nagusia mani hari ibintu njewe iyo ntanguye kubyumvira bintera stress gusia kwanza nini umwana yarezwe na mukase w'umuntu navuga ati njewe basi narabaye nk'uwo mwibarabara kimwe cyo kandi ikintu nosaba Imana na mama wanje nyimba yo babibona cyangwa atabibona ntabone kuba hoba hata kintu kiraboneka ngo nkore action kuriwe kandi yumva yuko ngo basi nitwa Camamare iki niki nuko atakintu turaronka mama wawe gatoya Camamare mama wabaye mu buzima bumeze gute utabe nimba atari banga mama wanje ubuzima bayemwo sikuvuga ngo ni bubi cyane ntabwo ari bubi kuko so arimenya nawe nubu nta n'umugabo babana barabana gusa aribako kubera umugabo babana nta birenze nyene urazi abagabo biyo ruguru sometime novuga ni nawe ni nkanye ni wenyene urugo ya umugabo wiwe ye ni gutafuta hera za kunywa pombe basi ya niko no bivuga ariko mani je ico namvuze cyo si ubuzima bwiza cyane sinabubi cyane uramukunda mama wawe cyane ku buryo uri fier nawe cyane kurusha uko vyiyumvira byokenega umunsi umwe yuko ukina komedi uri kumwe na mama wawe uwo bikora nje no bikora ahubwo ikibazo nuko we atobikora okay mama wawe mushira mu kiganiro akacinjira mama wanje je no bikora ariko we ntavyoko so kiretse tumusanze hariya ya byo kunda tuzojane je nayo kumura mama ukavyemerera ngaha tuzobikore wumva ko ni wewe umuzi mama wawe ndanamuramutsa cyane nubwo ntamuzi ni wewe umuzi mama wawe ushobora kuvuga ati bon mama ntiyovye ikiganiro bisanzwe gatoya nyene ariko atobikunda kuko naje mama wanje kugira azi imbere ya kamera rimwe eba narapambanye kweri baraza amakadona twaye barabizi kubera navuga ati uyu mumere kwera aranyirahira ariko umunsi wa birthday yiwe ndamukorera ya action nawe bifuza kuzokora même si ndabukora kenshi to action rimwe na rimwe arabizi ntabwo ndiko ndisiga amavuta nukuri uto action dukiye ibihumbi 2 ndabifise akagura kunyu ndabimuha canke ukundi nukunda ariko sindagira aho nshaka ndafise nanje indoto shaka gushikako kumushikana ko mama wanje Imana niyatuje imbere rero nimba vyokunda tuzojana ariko ukaba wumva tovyemera gendo bivugiye nga ko mama wanje aragoye tuca tumutara kuko ifoge tububa no mama wanje ntabwo agoye kimwe cyo tuje dutahura na sometime abantu turi mu iri industry tuba dutahura ibintu bya kamera sana istoshe pia turi nko ngaha muntu zenya mu muji bitahuritse cyane kurusha abari birimani niba kibiragoye ariko ntibigoye mama wanje nta panika gusa nyene nuko byoba bibaye nk'ibya mbere kuri we ariko ndazi ntavyo yo kwanka ico ni kintu cyo nzi kiri serious fata decision tuzojeyo canke ntituzoje mani ko just kibazo ariko njewe mwimisi nararahiye yuko ntazojayo mani nje ndamwumva isoni mu majambo make kuba ndi uwo ndiwe ariko akaba atakintu ndashikana ubu nararahiye yuko nazomuturukira atakintu mfise nico cyonyene jewe basi igihe cyose uzogigerako nanje ukavuga ati nakigeze ko tuzojana na kamera yanje ninabura nzogura isabuni ya desa ngende ndayimushira nakibazo ariko rero mukazobona ntibibaye azoba atambwiye ko hageze kuko ibintu biragoye okay Camamare urakoze kuri yo nkuru ugenzwa n'amaki rero mwene dada okay tukiraho nyene ni vyiza nyene kuba twatanguriye kuri bimwe tukagenda kuri round ya kabiri rero kona ni mazimisi ntaza nuko nari naranse ibintu bya kamera bivanye na action zabaye urazibuka kuri byo rero ariko hari ibindi bintu byiyadukije bishasha nkagoma mbona ama video iki niki ngo Queen ngo ntawe uhari
Queen ngo yaragiye, Queen ngo yarirukana, Queen ngo ari muri pause, Queen ari mu karuhuko. Njyewe ikintu kimwe cyanzanye andi ni kibazo kimwe inyishu imwe. Bira ataguca agoshe à droite. Nshaka kumenya ikijambo rimwe ati Queen waramwirukanye vya vrai canke ari muri pause. Kimwe cyo ibyo bya pause byo je simfa kuvyemera ko nje ndi umuntu akuze sinzi nkabo baba bavyemera nje ivyo ntavyo nemeye. Ikintu kimwe nshaka kumenya nshaka kududurire ko ushire ko point ati je naramwirukanye. Babimenye sawa ubibwira je ubibwira nabandi. Nje kuba nahise nko kuza kubikubaza ngira sinzi impamvu nyene ariko iyo ni nayo mpamvu yatumye ngaruka kuri kamera. Ibyo bituma ndamaze kuvyishura cyane. Queen yari umukozi mwiza Camamare, yari umukozi mwiza, yari umukozi dukunda, yari umukozi twamaranye ibihe bitandukanye. Twebwe uruhande rwacu nitwo kwishima ivyo twamumariye ariko twishimira ukwishima kuyiwe. Yari umukozi yishimiye STV, umukozi gusa rero kimwe cyo ndumva uri kurankwepa. Ikibazo nabazije no uracyacibuka buryo. Nivyo ndiko ndishura ivyo byo kwishura mu ijambo rimwe nshobora kuba ntabishoboye. Muri make rero kano kanya nta nyishu ivyo bya Queen mfise ariko vuba hazoboneka ikiganiro twakoranye jewe na Queen gitanga umuco wose. Aba Afrika mufise ingorane imwe kandi zobica. Nawe urayifise kuko uri mu Afrika. Iyo ngorane sawa ndi mu Afrika. Ahubwo rero mwebwe mufise ingorane kandi zabagirira nabi. Kubera ko mudashaka kuba nk'abazungu umuntu akubetse ikibazo kimwe ukishura kimwe nyene. Nje nakubwiye ati bazana kikwisha okay bazamara cishire kimwe nindira mvuke kandi ntusubire kunshiramo izo mwemu zose wataye umbwira amateka yiwe uretse urazimatse uzimarira ubusa ucibura imwemu zo kunyishura ikibazo nakobagije ikibazo ni Queen waramwirukanye cyane nabwo wamwirukanye ubibwira kuri kamera ubibwira jewe ubibwira n'abafanzi biwe. Queen yari umukozi mwiza nakwishyura ijambo rimwe andi uranze ndagusabye andi mu mutima bwiza no mu mutekano ntangere no mu mutima w'urukundo unyishyura iki kibazo. Queen waramwirukanye ntawe wirukanye none basi nigihe mpamvu wombwira nigihe mpamvu nyamukuru woyo basi wombwira yo ituma ngumva kutonyishyura ico kibazo gashaka kukwepa bikarangira utanacishuye ukavuga ibintu byinshi atavyo nabavyije mugi kibazo nyamukuru kanga kucishura. Bo wewe Camamare n'abakunzi bose ba STV n'abari ko baradukurikirana kano kanya sivyo ndizera yuko umuntu wese afise uko ubwenge bwiwe bukushaka gukora afise uko imyumvire y'ubikora ivyumviro vyanje bikora uko ikintu cyose kivugwa ku mwanya wanje kuko nico wanje ikintu cyose kimva mu nico gusobanura yuko ushaze gusobanura yuko nataye umwanya kuza kubibaza bitari mu mwanya wo kwishurwa. Inyishu nayiguhaye Queen yari umukozi mwiza afise amateka meza muri STV kandi turamwemera. Igisigaye rero ico cyo kududurirako nzoba ndiko ndica ikiganiro canje naramaze gukora ikiganiro kandi maze nk'indwi ntaragipostinga carangoye. Bo murabona iyi cover iri kiraca ngaha mu kiganiro iyi nyene muboneye iyi nimenyatsi ni cover nimwayibona ndakirekuye nico kiganiro kirimwe kuri kose kwa Queen. Hama kandi ikiganiro kizosa mu bwenge mu kugikurikirana mu kitegera neza nimuzohubuke mutarakimara mu bifata ama decision ahubwo muzocitwararike mumvirize neza ibirimo hanyuma inyishu zose zoba zirimo kandi jewe ico kiganiro ndakugije ukuri naje ubwanje cameraman bacishirizemo iyo cover bayibone neza naje ubwanje kiganiro kimaze indwi carakozwe kiri kuri YouTube ariko kuvuga ati ndagipublie private kugira ngo ndagipublie indwi iraheze byarangowe kirantera ubwo kuko ni kiganiro kizotuma abafana bamenye kandi bashobora kunyanka bashobora kunkunda bashobora kuntahura bashobora kutanahura ariko kano kanya inyishu niyi Queen yari umukozi mwiza muri STV twahora mukunda n'ubu turamukunda kandi turizera yuko isawa tu. Okay. Mugihe nataye umwanya mbaza nataye umwanya nshaka kwishurwa ikibazo mu mwanya utari wacu. Njewe ikibazo ciwanje cyabadijwe mu mwanya wa nyawe ko bisabwa yuko nawe hazogera umwanya wishura ikibazo ciwanje canyaca. Reka umwanya wiwanje na ukoresheje mu mwanya uriwe. Hageze wo kubaza ikibazo. Urumva ikibazo canje murakibitse inyishu yayo
yaco izosohoka. Reka turindire ico kiganiro, nikibura njewe uzombona ngaha kandi nzoza atari jewe. uje gushwana Oya gusa nzoba nje kandi kugarutsa inani ingaru bafanze ba ICTV. Eka bafanzi biwanje, bafanzi ba TV, bafanzi ba Queen. Reka dutegere ico kiganiro. Wavuze ati kiganiro iki kibazo ndaguhejeje kivuyemo uzocuje kuri nyishu. Reka tukirindire. niyo rero je mba nkeneye abantu mbwira bakumva nanje umuntu ambwiye ndamwumva sivyo ikiganiro canje STV fans nukuri kimazi gikozwe kiri ngaho nubu nogena no fyonda gusukwa kabuto pap iyi foto muboni iyi foto nyene mubona mugaca muboniragiye ku kirarikuye ngo pu ariko rero ico kiganiro jewe kirantera ubwo bagushika kano kaya tuko turavugana Abantu bamwe n'abanafiki. Ushobora kubemeza yuko kuri kamera ibintu bimeze neza wewe na Queen canke yari umukozi mwiza ariko mani harasha. nanje aho nyene niho rero jewe nanje nkorera rero nkakoresha ubwenge kuko nkahuruduka shwa ugenda nabi Niyo mpamvu rero nanje kubera ko yuko nzi bamwe ari abanafiki niyo mpamvu nahisemo kuza kukubaza kugira menye ukuri uri umunafiki canke nari umunafiki. Mugihe rero uzoduha ukuri nzomenya neza na neza ko uri umunafiki canke utari umunafiki kuko nawe turavugana. ico nizera ni kimwe nta musi nubwo shetani akora sinibaza ko bizofata mubone Queen agiye kuri kamera avuga na STV nta mukozi no mu buzima irafata na Inshuti namwe bagenzi turakeneye comment zizoba ku kiganira zori kura. barabizi abafana banje bagira ati Queen ari fresh muri STV barabizi gusa sinobesha impamvu je kubibaza niko nakipaje aje bibaza hariho akantu ako kantu rero niko nifuza kukazomenyekana niyo mpamvu navuze ati ndafise ubwoba n'ikiganiro ngiye kurekura abazombona nabi nzobitahura abazombona neza nuko nyene ariko nanje ubwanjye ndafise kumwe na Queen. Aho ni sawa kubera narinzi ngo ni ikiganiro wakoze naca nshaka nawe akore twumve rero duhuze mwebwe babiri kandi mwe babiri nizere yuko hazoboneka inyishu nzima. inyishu irahari gusa ababifana babisangiye gusa ijambo kwirukana Queen ariko riravugwa cyane ariko ntaco reka tuvuga ati mu cyongereza bavuga ati wait and see ariko kandi reka dushimira abakunzi ba STV badukurikiranye ariko kandi tubasaba kugira subscribe kuyindi ncuro ariko cyane cyane ukagira like uri kuraba kino kiganiro kandi ugikunze gisangize mugenzi wawe agisangize mugenzi we gisangize undi mugenzi wiwe kugira ngo turayego tuzoshika no mwijuru vyoroshe ubuzima bworoshe kwisi mwijuru ni mama wararaye je abafana banje bose ndabahaye chance n'ibibizo vyinshi ariko twakoranye reka na muhezi 5 kugira ngo bigende fresh merci beaucoup ndagushimiye ndagushimira ko okay ndagushimiye kunyishu ndagushimiye ntagushimiye nzogushimira nimba namara kwishurwa ku kibazo ciwawe uvuka he ibubanza ugira umuntu w'umurundi cyane azi birundi ubu nta kandi ngo ndagushimiye man kirundi kiragoye bro thanks so much STV ndabakunda cyane nkuko namwe mu nkunda munshigikira mu bihe bigiye bitandukanye gende umuntu wanyu ni wa musore wanyu abashaka gukora byinshi bigiye bitandukanye muranzi amazina ni yandi nyene ndaguha kandi kaze kuri STV bye bye STV every story matters.